Yes, muri kajya kazi kanyo kugira kudirectinga ama filme kudirectinga iki ona kumenga ibintu bivurugana cyane ibintu usanga bibigira biratwara umwanya munini urashira kudirectinga urashira gukora kajya kazi ukanakora n'ibindi bintu ku ruhande hari kintu kijya ibintu byose ariko iyo kiriya matsi kica gipfa niki niwe wikoresha nyene uronka kuvuga urafise ibikoresho vyawe baragutoye ukagenda ugakora cyangwa ugenda uko nyene ugatwara ubwenge bwawe mu ngakorera aho nyene ibikoresho bafise nzoyinkorera sine muyikora amahera ngana gute sasa rero reka tumanike kandi uramuntu uze muri God Africa TV ubuni yuri ubufise yo kontra canke urashobora kuvayo ukaja gukora n'ahandi mu byo nyene gusa muri bagiye bakinyi bose mufise muri God Africa TV iyo muri kurikire muri ko maracting uko mwashusha umutwe ibintu vyagoranye ukunda kugora ni okay. Mbere hari imbata nyuma hari imbata dufise imbati zibi ndagusiremo mbere y'imbati hari imbata nyuma y'imbati hari imbata dufise imbati zingane Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs de Bujafa Vamapé manoti promoter mettre les cérémonies manoti to promotato metrato ceremonato uzo kwigana y'inoti azofunga bene de camera na seyo garukana wa musore wanyu kandi mukunda engineer Jaden Smith shooter the super cameraman. I'm people who looking for the answer and no questions. If you love me I love you too, if you don't I don't care. Sasa rero no musi nkoko mubizi yene mbandi muri moto muri gemba ni muri moto kino kibazo cyambere mu kimbonyemo ndibaza mageze kwimbonamwo cyagenda ariko nkona na God Africa TV nuno munsi wo turi kumwe haraho bihuriye uko biri kose ariko maze yetebe umuntu ninde bro VIP safi umeze neza yes umeze neza ego kugira widekrive neza ndashaka widekrive abantu bamenye ndi kumena naka yep your boy Gasomix mzee wa Malivatise from Mac Paradise yes no muteba ona kari sharp sana aho ndazi mwamwimvira ati ne manote yatuzaniye nde uno munsi no muteba murazi ko dusanga bafite ni partenariat nyene ukuntu nuko gufashanya nyene muri entertainment turafashanya bo nanje yariko tuzadufashanya nantuze na God Africa TV sasa rero sinema mwabonye basohoye umugore w'isezerano n'uyayikoze niwe director niwe yahinyanyo ya masanamu kira kitu ndazi nyene mwayibonye baza mwarayikunze cyane kandi uko biri kose bandanye bagihera mu bande mu ifiringa nico gituma bitereka ndondere wa mutipa yikora kugira ngo atubwire vyinshi mu vyerekeye ya cinema iki ni kipurundi wasita kubesheye okay nembesheye ya cinema mu bantu bayikurikiranye kuva igisose mu nyandiko umuntu ayanditse ayizanye akayidirectinga igakogwa tugatangura tunaje ndi bantu bayibaye hafi kugeza irindi soka production yose ni jewe niwe nyene byose wabikurikiranye mani ntuze masana bameze neza cyane kire kiti ni sawa ni okay rwego rw'iwacu ni sawa vraiment ariko mu twifuza kugera amasanamu twifuza amasanamu asumba haje mani ndiko ndagerageza kuraba bana twebwe muntu ze mvuze ngo twebwe kamenga ndimwe abantu za artiste bagiye baririmba abaririmbye ubiyugiye kugira indirimbo arayandika mugageze muri studio barayikosora producer arayikosora nawe muri cinema barayandika cinema eski hageze nawe ko bagatingura avuga ati oya ni muhindure hano hantu okay cinema icyanditswe gusa umuntu ashobora kuzana inkuru muga imbere ko ija gukinwa rero batangore kuhikina kwanza itangore kuja mu myimenyerezo kuyimenyereza ibanza kwigwa ko ijya nkuru ingene imeze hanyuma munaje kwiga ko iyo nkuru akaba modification ku iyo nkuru hanyuma inkuru imaze kugira modification ukashaje rero aba acteur bakaca baja kuri tele kuyigira kuyitegura hanyuma kandi umuntu akongera akababwira ati kinuku yes muri filme zo sumaze gukora filme ya mbere yakugoye ni izo muri hari izo zakoze zitari zo muri God Africa TV yes natanguye filme nkikora Believers Artist Club just naraza mu gisagara cya Bujumbura ndaza muri Believers Company i Bujumbura ndaza rero muri God Africa TV rero ahantu ifilme yangoye gukora yangoye gutunganya cyane mu gusomba izindi ni filme bita umukenyezi yantuze ya God Africa TV ryaheze gihe barayisohoye ndayizi yarangoye gukora cyane bivanye n'ukuntu tutari bwaje informe neza bivanye ko n'abacteur n'ukuntu tutari bwabijemo neza yes
yarangoye byarakugoye. Yes, muri kajya kazi kanyo kugira nko kugira kudirectinga ama filme kudirectinga iki wana kumenga ni ibintu bivurugana cyane ni ibintu usanga bibigira biratwara umwanya munini. Urashobora kudirectinga, urashobora gukora kajya kazi ukanakora n'ibindi bintu ku ruhande. Yes, birashoboka kajya ibintu byose ni uri monari programa mu bintu. Just hariho umwanya wabijya vya directing, just hariho n'umwanya w'ibindi bikorwa vya vie privé y'umuntu nyene ashobora kubandanya inyuma yabiki. Yes, nyuma y'ibyo ukadirectinga mu nyuma ukacugaruka ugakora n'ibindi kugira just bitwara umwanya munini uko. Yes, biratwara umwanya munini nko nka jewe ndashobora kurara nicaye ijoro ryose. Nkara nicaye ndiko ndakora. Just kugira cenza kuryama nk'amasaha 3 imbere ku mutaga ayandi masaha mba nakora ibindi bikorwa byashobore kuba. Ingerageje kumviriza ukuntu wagiye uca mu TV atandukanye mu makampani atandukanye. Eske niwe wikoresha nyene kuvuga urafise ibikoresho vyawe baragutuye ukagenda ugakora cyangwa ugenda uko nyene ugatwara ubwenge bwawe mu gakorera aho nyene ibikoresho bafise. Okay, just aheshe natanguriye kwanza nubu naho ndi keshi ntwara ubumenyi namego ndagirirwa ariko ibikoresho by'iwanje ashi ngenda muri company sanzwe ikora sanze ibikoresho bihari tugakorana bitahari naho hageze igikorwa tagira ndikaba bubirondera. Yes, muri kano kanya umuntu aza tukuriye yavuga ati mbasha uwo mutipe manota tuzane yakora ama cinema nanje narishaka kuzokoresha si kuzokora cinema nenda nabuze umuntu azoyinkorera cinema yikora amahera ngana gute. Okay, turavugana cinema ziratandukanye biravana na cinema uko bimeze ariko cinema uko ubu bivanye na cinema ushaka gukoresha iba ntoyi canke ijya ndende turavugana twamaze guhura byose biva mu kiyago. Yego ahise amahera utaja munsi uko biri kose ushobora kuvuga mugabo numwumvikana abantu babiri. Yego ushobora kubana sponsor ukamufasha ukavuga ati dukore nta kibazo muri entertainment biragoye hari abantu benshi afite impano mugabo uburyo byase ko bakora naje birashikira ari ntabwo turashikira kubera iki tubuze sponsor. Umuntu rero ashaka kukurondera akaca kuronka gute? Just kuma ama page ya Gold Africa TV just ari kwa ama contact atandukanye. Yes, abashora kuyajako akaragirana agakora kwa manimero akadondera umwe muri twebwe ndazi mu nimero zosangako ntazobora mu nimero yiwanje. Okay, muganda ashobora kuyitanga no ngangira ntacyo bitwaye ko nakazi. Okay, 69 35 17 81 ni nimero yanje ashobora kunera kuri WhatsApp cyangwa ku telefone bisanzwe. Sawa, tora telefone twongere tuyandike subiramo kandi tora telefone 69 35 17 81. Okay, uri kuri dukurikende bazo bamaze kuyandikana nakubwiye tutore telefone kugira ngo tuyandike. Sasa rero reka tumanike kandi uramuntu uze muri God Africa TV ubuni yuri ubufise yo kontra canke ne urashobora kuva yo kaja gukorana handi. Okay, jite muri God Africa TV jiste nta kontra ndafise uretse ko ndi muri benevyo. Yes, uri muri benevyo muri benevyo muri ntuze ya nawe ufise nk'uruhara ufise mwe igihande ciwa. Yes, reka muri rya filime rero umukenyezi muri rya filime umukenyezi basoye uri kuri dukuriye ndibazo tara umukenyezi ndibazo turiko turagucanga zoce uja kuri YouTube urabe umukenyezi God Africa TV andika umukenyezi acayibona. Yes, muri rya filime umukenyezi wakoze abantu mwayibonye ndibaza mwarayibonye yagize yayihinyanyuye akabazo no kubaza niki kintu cakugoye? Bo muri filime umukenyezi just niyo filime nakubwiye ko yangoye gose gusomba. Oya nshaka ntuze ubu iheruka gusohora. Okay, umugore w'isezerano nshaka kumenya ikintu cakugoye muri rya filime. Yes, muri rya filime umugore w'isezerano ikintu cyangoye bivanye n'igihe nayikozemwo gise sinari fise umwanya ukwiye. Yes, production yayo kuyitunganya montage yaranduhije cyane yaranduhije gose ariko mugabo nta kintu cyatari kigoranye gose navaca ari kirimwo ariko yanduhije bivanye n'ibihe narindimwe byonyene gose. Muri bagiye bakinyi bose mufise muri God Africa TV iyo muri kurikire muri ko marketing uko mwashusha umutwe ibintu vyagoranye ukunda kugora ni Okay, ndumvuga yabanda bana oya mvuge nana kinga mani ndi vava nagazo nagera bitwaye mani nagazo uranyoca nyitse cyese gose cyo nakubwira bivanye nakaje kazi kuntu tugakora
abenshi usanga bisanga bariko baragorana nubwo baba batabishaka barisanga bariko baragorana bivanye n'ukuntu bishika ugasanga mu mwanya hariko arakina bamwe ugasanga wewe ari inyuma yiyibagiye ko ari abantu bariko barakina usanga ariko aritambira nk'umuziki ariko hari umuntu agorana cyane uvuga ati ubu ni wawe urivereye mu kugora jise umuntu ufata kwa ngora nujya muntu abari kuri screen ndiko ndafata amasanamu nkamubwira ikintu ntiyumve nkamubwira akora ukuntu nuko akaguma yigira mu vyiwe uwo ni umuntu ufata kwa ngora jise nkamubwira ati iki ndiki gikora ukuntu agakora bikanga gikora ukuntu nuko bikanga uwo ni umuntu uvuga kwa ngora mugasi ndumvira ngaje yes mbere ko turangiza ikiganiro akajambo kanyuma woshikiriza abantu bazadukurikirana okay abantu bariko barakurikirana Yes TV Manoti bene Manoti TV ba Manoti TV na Wana TV yes Manoti TV na Wana TV yes nagoma ndabwire bakomeza kudutera intege mu kuba dukora just dukoresha ingufu nyinshi yes dukoresha energy nyinshi rero iyo turiko turakora ibikorwa bikurikirana ni vyiza biboneka ko tudatamba twirorera yes baje ku mashene yacu bagire like hanyuma abafise ubushobozi bashobora gutanga uburyo kugira impano zo Burundi zigome ziriko zirakora nabo nyene barahawe ikazi bafashe ugwaruka just turiko turahangayika kubera tubabuze yes ni yinshi no inyuma y'umugore w'isezerano yes ibikorwa ni vyinshi dishwe bivanye na program kuntu zitondeka ndishaka tubivuga hataragera mu ibikorwa biba biriyo vyinshi mbe muri stoke ndabifise vyinshi naje biranca bana felicitation yantuze ya cinema ikoze neza kandi irimo story nziza na montage ni fresh shana kila kitu kimeze neza merci amarene mbeko turangiza na tagiye na taga party mukunda ngeze ho ga party kanyuma ngunda guhereza ka abantu bose bazankurikira nabavuga ati Manoti kubita twigire twagiye aga party ngeze ko bakita tik tak tik tak tik tak ndakubaza ubishura ndakubaje ni tik wisho ni tak nakuyumvira no gwitutako yama ndakubaje ati MWD egare konvye watayeko 3 plus 3 wataye nazo kuruga turigora twagiye nagiye uriteguye nakwiyumvira twagiye imbere hari imbata nyuma hari imbata dufise imbati zibi ndagusiremo imbere y'imbati hari imbati nyuma y'imbati hari imbati dufise imbati zingane none si ndagusiremo kandi imbere y'imbati hari imbati n'inyuma y'imbati hari imbati dufise imbati ni zine twagiye twimanukira ndigiri hari ikintu kijya ibintu byose ariko iyo kiriye amazi kica gipfa niki ikintu kijya ibintu byose deje ndandiconze kuzigina kirangwa amazi ikintu kitanga amazi ibintu byose kira kito ariko byose urumva vuze byose ariko iyo kiriye amazi kica gipfa ikintu nikibaho yaba kijya byose kiriye amazi nshosha givu twagiye kirahari ndaza kukivuga ni ngeso wize kutivuza ko mwana wazoyigira ingeso yo gukundinda sero je ndakomeza kujya niyo ngira ngo Nagiye nanchuti nka watukivu kuva mpana goshika muri kano kanya cyo imbere ya kamera nitwa Manoti promoter metre de cérémonie Manoti promoter metrato cérémonato uzo kwigana iyi noti azofunga bene de kamera nza muri byo mudashobora kubona ivyo mudashobora kubona ni cameraman fese musura fese no ni engineer Jad Swift arrange de super cameraman yagurutse kandi inyuma ya kamera wamaze kwita sosaba kuri Wana TV no kuri Manoti TV shuje no kirasaze kuri God Africa TV ikibazo namwishiye namubajije atishiye ni kibazo kintu higyo ibintu byose ariko kiriya amazi gica gipfa ni kuvuga ni umuriro mugira amanota n'amanoti be blessed.